muteze amatwi radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. banywanyi bacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Mu Burundi mwumvira radiyo ijwi ry'Amerika muri aka kanya kuri metero 19 na metero 22, ni ukuvuga ku mirongo migufi. Mu Rwanda muradukurikira kuri FM 93 n'ibice bitatu Karongi na FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Duhere ku ngingo z'ingenzi z'aya makuru kandi mbaha n'ikaze. Uburundi bufite ikibazo cy'ibiciro bihanitse cyane. Urumva rero hari ibibazo bitari bike, ahubwo niba bihagurukire twese tuje hamwe kugira ngo tubange n'ibibazo byotora umuti, kuko biguma biduga ku munota ntawe uzi bizogarukira. Gabriel Rufyiri ni umuyobozi w'ishyirahamwe Orcom ryishinze kurwanya ibiturire no gusesagura amatungo ya leta mu Burundi. Abarundi b'impunzi i Mulongwe bugarijwe n'icyorezo cya kolera. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wongerereye u Rwanda inkunga ku basirikare barwo bari muri Mozambique. Naho mu ntambara yo muri Ukraine, President w'Uburusiya Vladimir Putin avuga ko ashobora gukoresha intwaro za kirimbuzi bibaye ngombwa. Aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya gato cyane, mugume hafi ku maradiyo yanyu. Nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi mu kanya gato gashize. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ugiye guha ingabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique andi mayero miliyoni 20, ni ukuvuga amadolari arengaho gato miliyoni 21. Fidele Niyongabo kuri iyi nkuru. Iyo ngingo yongereje inshuro zibiri amafaranga ishyirahamwe ry'ubumwe bw'Uburaya ryari ryemeye gutanga imbere yaho mu mwaka wa 2022. Joseph Borrell, icegera c'umutegetsi mukuru w'urwego nyobozi rw'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'Uburaya, yatangaje ko kuba inteko z'u Rwanda ziri muri Mozambique vyafashije bikomeye kugira intambwe muri ico gihugu mu bijanye n'umutekano, kandi ko zigikenewe cyane muri ico gihugu. Yongeye avuga ko gutanga amafaranga agenewe kuzifasha mu gikorwa cazo vyerekana ko ishyirahamwe ry'ubumwe bw'Uburaya rishigikiye inyishu z'abanyafrika ku bibazo vyabo. Naho ingingo y'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'Uburaya yari yitezwe yarateye ibibazo. Yafashwe habanje gusabwa ko iryo shirahamwe rishobora guhindura rigahagarika amafaranga rizoba ryatanze n'iyo u Rwanda rwayakoresha mu bikorwa vyarwo ahandi atari muri Mozambique. Ububirigi nico gihugu cashimikiye cyane kuri ico kibazo. Ico gihugu kirabandanya kwiyamiriza uruhara u Rwanda rufise mu gufasha umugwi M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri Somaliland, umuyobozi w'ishyaka wa Dami ritavuga rumwe n'ubutegetsi Abdirahman Abdullahi yatsinze President ucyuye igihe Muse Abdi. Ni ibivuye mu matora yabaye ku itariki ya 13 y'uku kwezi. Ibindi kuri iyi nkuru Frederic Nkundikije. Abdirahman Mohamed Abdullahi arongoye umugambwe wa Dani utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'iyo ntara niwe yatsinze ayo matora yabaye mu ndwi iheze n'amajwi arenga 50%. Abdullahi afise imyaka 69, yarabaye umukuru w'inama nshingamateka ya Somalia mu 2005. Uyu mugambwe wiwe wiyamamaje ushira imbere imigambi yo kunagura intwaro ya demokarasi hamwe no gutsimbataza ubumwe mu banyagihugu. Abarongoye umugambwe baremereye kandi abanyagihugu kunagura ubutunzi hamwe no kurwanya ubushomeri mu bakiri bato. Perezida Muse Bihi Abdi wo mugambwe uri ku butegetsi Kulmiye yaronse amajwi 30% gusa. Mu kiringo yaramaze ku butegetsi yarakoze ibishobotse byose kugira ngo Somaliland yemerwe mu makungu. Ayo matora yabaye mu ndwi iheze yari yarasibijwe inshuro zibiri mu mwaka wa 2022 kubera imvo zitandukanye zirimwo ubukene bw'umutahe wo kuyatunganya. Somaliland yongowe kuri Somalia mu 1991 yatunganije leta yayo, ifaranga ryayo hamwe n'inzego zijejwe gucungera umutekano, naho amakungu atayishigikiye. Amasezerano aherutse kuba hagati ya Somaliland n'igihugu kibanyi ca Ethiopia iha Ethiopia uburenganzira bwo gushikira no gukoresha ibahari Ocean India, maze naco kikemera ko Somaliland ari igihugu cigenga. Yaratumye haba uruhagarara rwa politika hagati ya Ethiopia na Somalia. Somalia kirega Ethiopia ko ibangamiye imbibe zacu. Somaliland. Noneho tujye muri Sudani, aho intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Tom Perriello asaba agahenge
no gufungura inzira z'imfashanyo. Fideli Niyongabo. Tom Perriello yavuze ko gutanga izindi mfashanyo mu buryo bwihutirwa muri Sudani ari ibintu bishobora gukiza ubuzima bw'abantu batari bake mu bakeneye imfashanyo kurusha abandi muri Sudani. Yabiganiye n'abategetsi ba leta ya Sudani bari mu mukuru w'inama y'ubuyobozi wa Sudani Abdel Fattah al-Burhan mu rugendo yagize muri icyo gihugu ku munsi w'Imana. Perriello yavuze ko anejerejwe no kubona ko hari intambwe ziriko zirashikwa ko yamara ko amakungu akeneye kubona ko hari izindi ntambwe zikozwe. Perriello yatangaje ko ico Amerika ishaka gushika ko ari uko ingwano ihagarara ubwa mbere na mbere, abagwanya ubutegetsi bakava mu bice bigaruriye, maze abanyagihugu bagashobora gusubira mu buzima busanzwe kandi imfashanyo zigashobora kubashikira. radiyo ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tujye muri Brazil aho abakuru b'ibihugu 20 vya mbere bikize ku isi bagize G20 bateraniye. Uyu ni umunsi wa nyuma, barasaba ko imfashanyo ziyongera mu ntara ya Gaza yo muri Palestina. Fideli Niyongabo. Abo bategetsi barashikirije hamwe itangazo rya nyuma mw'ijoro ryo ku munsi wa mbere. Urwandiko bashikirije rurimwo akamo kuko haba amasezerano ku rwego mpuzamakungu yo kurwanya inzara, guha imfashanyo kurushiriza intara ya Gaza hamwe no guhagarika ingwano muri Ukraine. Urwandiko rwavuze vyinshi muri rusange, ariko nta bintu bigaragara rwashize habona. Rwasavye kandi ko haba muri kazoza amatagisi ku batunzi bakomeye cyane ku isi hamwe no guhindura ibintu ku buryo ibihugu ntayigarizwa bigize urwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi vyongerezwa aho kuba 5 gusa nk'uko ibintu biri muri iki gihe. Mu ntango y'imisi 3 y'inama y'abategetsi b'ibihugu 20 biteye imbere mu butunzi kurusha ibindi ku isi izorangira icese kuri uyu wa gatatu, abahinga bari bafise amazinda ko perezida wa Brazil Luiz Inacio Lula da Silva yari gushobora kumvisha abo bategetsi bari bakoraniye mu gihugu ciwe ku bijanye no gushika ku masezerano ayo ariyo yose. Ivyo kubera ukutamenya ibintu bizogenda ku ntwaro yimirije ya perezida yatsinze amatora muri Amerika Donald Trump n'icuka kibi mu makungu gifatiye ku ngwano mu buseruko bwo hagati bw'isi na Ukraine. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Usibye ku maradiyo yanyu mudukurikira no kuri internet kuri wa3 radiyo yacu voa.com, ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, by'umwihariko Facebook na YouTube ni kuri VOA radiyo yacu. Aho hose kandi ibiganiro n'amakuru igihe cyose mushobora kubihasanga. Mu Burundi, ishyirahamwe Olucom ryishinze kurwanya ibiturire no gusesagura amatungo ya leta ryemeza ko ikibazo cy'ibiciro bihanitse cyabaye ndanze. Diane Nininazwe yaduteguriye inkuru irambuye. Urwandiko rw'impapuro 7 iryo shirahamwe ryarungikiye abamenyesha amakuru risigura iki kibazo, ruvuga ko ibiciro vy'ibintu umunyagihugu akenera ku munsi vyaduze bivuye ahanini ku ikena ry'amafaranga y'agaciro no gukoresha nabi make mu mafaranga y'agaciro Uburundi bufise. Olicom ivuga ko kuva mu kwezi kwa 4 kuno mwaka gushika mu kwa 11 turimwo, umukate umwe akarorero wavuye ku 2,500 vy'amafaranga y'amarundi uja ku 5,000, ikiro c'isukari kiva kuri 2,300 kija ku 10,000, ic'ibiharage vyumye kiva ku 4,800 kija kuri 6,500, ic'ibigori vyumye cavuye ku 1,800 kija kuri 2,800. Ku bindi biciro, ikiro c'ibiraya bisanzwe cavuye ku 1,900 kija kuri 2,500, ibiraya vya ruhengeri biva ku 1,900 bija kuri 3,000, ikiro c'inyama y'inka irimwo amagufa kiva ku 15,000 kija ku 24,000, iyo umusoso nayo iva ku 17,000 ija ku 30,000. Iritiro zitanu z'amavuta y'amakoto zagurwa 53,000 mu kwezi kwa 4, ubu zigeze ku 85,000. Iritiro 10 z'amavuta yitwa Maoki akoregwa mu Burundi zavuye ku 79,000 zija ku 225,000. Umufuko w'umunyu urimwo ibiro 25 wahorugurwa 25,000 ubu ugeze ku 55,000. Ibinyobwa bikorwa n'ishirahamwe ryo mu Burundi Brarudi navyo nyene vyaraduze.
icupa ry'ikiyeri kimwe co mu bwoko bwa Amstel ryavuye ku 3,000 rija kuri 5. Ikiyeri ca Primus cahora kigurwa 2,500 kigeze kuri 4. Ifanta imwe nayo yahora ku 1,600 ubu igurwa 2,500. Igisata c'uburaro naco nyene Olicom yemeza ko yakozemo amatohoza isanga carashikiriwe. Umufuko w'isima yo kubaka wavuye ku 45,000 uja ku 70,000. Inzu y'icumba kimwe yakoteshwa 250 mu kwezi kwa kane, ubu ikoteshwa 500. Y'ivyumba bitatu nayo yahora ku 300 ku kwezi, ubu igeze ku 750. Hambavu y'ibi vyankenegwa, Olicom ikemeza ko n'imiti yaduze cane. Iryo shamwe rivuga ko ikiza gisongera isibe ari uko bamwe mu badandaza bagwiriyemwo abari mu ntwaro bikikamukiza bakidugiriza ibiciro uko bishakiye. Umufasoni Jeanne Gacoreke ari mu basuma ku munsi kugira ngo abesheho umuryango, akavuga ko Olicom itarira busema. Yaragize gose karabaye ntimbaze ugiye mu isoko ngo ugiye kurondera isamaki hoho imikeke itandagara uduriruka. Ibintu byaraduze biraduga birarenga. Ibivugwa na Jeanne Gacoreke w'Ibujumbura bishimangirwa n'abandi banyagihugu barimwo abo hagati mu gihugu. Gabriel Rufyiri atwara Olicom aha adondagura abari bakwiye gufata iya mbere mu gutorera inyishu iki kibazo. Leta niyo ibazwa ibintu byose bibavuze cyangwa ibigera mu nta wundi muntu n'umwe abibazwa atari leta. Muti ni leta iragutse, hari ubushikiranganje bw'amagara y'abantu, hari ubushikiranganje buramutswa abatandukanye. Oya, erega tuvuze leta mu bisanzwe, leta c'est une équipe gouvernementale. Hari n'amashikiranganje yamiba rimwe canke kabiri mu kwezi. Abo rero barabivuga bakahita bakabivugana bagafata ingingo. Mugabo nivyo hari ababibazwa ubwa mbere ni umushikiranganje w'ubudandaji n'amahinguriro. Urumva rero hari ibibazo bitari bike twibaza ko bigomba guhagurukirwa, sinova ngo bavyicare kuko umuntu yohava yicara akava yibagira agagumayo, biguma biduga ku munota ntawe uzi bizogarukira. Uru rwandiko mwaturungikiye dufitiye kopi, leta y'u Burundi yo irarufise, nimba irufise iremera ko ikibazo kihari, hari ico babwira ko bagiye gukora, kuko twe twabarondeye nivyo tugira tubanze tujemwo, kuko bera muravye mu rwandiko turavuga mu inama nshingamateka n'izindi nzego nyinshi. Leta iravyemera ko ari kibazo, hari ivyo bemera n'ivyo batemera. Mugabo twe none hari umuntu yohakana ko igitoro kitariho kweri? Hari umuntu yohakana yuko ata bintu vya transport bihari? Aha hahora isoko nkuru ya Bujumbura muraraba abantu ntibikunda ko baja ku kazi ruguru ikigihe y'ijana na gatatu na kane na gatanu, ni ukuvuga n'ibintu insupportable. Ishirahamwe Olicom ribandanya kuvuga ko ikibazo c'iduga ry'ibiciro kibangabanganywe n'itituka ry'ifaranga ry'u Burundi ribandanya guta agaciro ku munsi. Olicom iti amabi ntasiga yandi, ubukene bw'amafaranga ntibugarukiraho. Igisata ca mituel gishigikira abakozi mu vy'ubuvuzi ntigigishoboye kuvuza abakozi ba leta kubera ubushikiranganje bwinshi buyiheraniye amafaranga yo murengera. Impfuvyi nazo nyene ku bwa Olicom ntizikivuzwa neza kubera amafaranga ubushikiranganje bwo gufatana mu nda bufitiye amavuriro atandukanye. Ijwi rya Amerika twarondeye impande zitandukanye za leta zirimo ubushikiranganje bw'ubudandaji kugira ngo tuzibaze ico zigona kuri iki kibazo. Ntitwashoboye kuzironka kuko batitavye amatelefone yacu. Hakagira ico batangaza tuzobibabwira. Iyi ni radiyo Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC. radiyo Ijwi ry'Amerika dukomereze amakuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu nkambi y'impunzi ya Mulongwe ni mu ntara ya Kivu y'Epfo. Abarundi bayibamo bugarijwe n'icyorezo cya kolera. Mu gihe cy'ukwezi kumwe abarenga 90 baranduye. Umunyamakuru Vedaste Ngabo uri Uvira aratubwira uko byifashe. Iki kibazo kiravugwa cyane mu mpunzi z'abarundi ziganjemo iziheruka kuvanwa mu nkambi z'agateganyo za Kavimvira na Sange zikazanwa mu nkambi ya Mulongwe. Izi mpunzi zirenga 3,000 zivuga ko ubukene bw'amazi, imisarani n'isuku nke bigaragara aho batujwe aribyo ntandaro y'iki cyorezo. Ntakirutimana Deo ni umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Mulongwe, asobanura ko imibare bakesha abashinzwe ubuzima yerekana ko abarenga 90 aribo bamaze kwandura icyo cyorezo cya kolera. Hamaze kubonekeza abantu benshi barwaye kolera ngaha muri site yacu
ya Murongo bivanye n'ingene bariko barazana abarefugee benshi. Abarefugee bariko barazana bashikana mu hangare kandi batafise amawese. Iciteyeko abarefugee bariko barazana ugasanga barabazanye ntibabahinja baje ari bashashe batoronka ahantu baza guca n'ingero na bugingo akavura kare kamaze nk'agatara gatoyi, ugasanga abarefugee bimwe baraha ivyatsi bigatuma ivyo vyose bariko baraha hari ubukoko bwagimunya kuri ivyatsi, ugasanga umuntu agiyemo acibwamwo. Turamaze kugira abantu 90 bamaze gukora ico kiza ca kolera, na cyane cyane tugasanga yuko benshi bari mu bantu bashasha. Impunzi zanduye iyo ndwara ya kolera, amashyirahamwe ashinzwe ubuzima mu nkambi azohereza ku bitaro bikuru bya Baraka ahari ikigo gishinzwe kuvura no gukurikirana abagwayi b'iyo ndwara. Kuva mu nkambi kugera ku bitaro bikuru bya Baraka hari ibirometero 15. Bapfa Kurera Machozi yari amaze ibyumweru 2 agwaje kolera mu bitaro bikuru bya Baraka. Nta sabuni bampaye, nta fungurwa, abana mperuka kuva nabo kwa muganga barafashwe n'indwara ya kolera. Abana babiri barafatwa n'indwara ya kolera abatwara kwa muganga ahantu bita Baraka. Ku bwa Odileye Ntihaniraho, umugore uri mu kigero cy'imyaka 29 umaze ibyumweru 2 avuye mu nkambi y'agateganyo ya Sange, avuga ko ubuzima yasanze mu nkambi ya Mulongwe bushobora gutuma umubare mwinshi wandura kolera. Nta madushe dufise, nta wese dufise twareti zaramaze kuzura cyane, aho abana bacu bidakunda ko twokwirirwa tuko turabatunga kwiyo twareti imwe tuyikoraniramo turi amasaha 5, nabo mu mihana bose bafise ibyo bibazo. Hama mu buryamo bw'ijoro ahantu turi nta tara rihari, turamerewe nabi cyane, turonka amazi duhangayitse. Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugisha umuyobozi w'akarere k'ubuzima ka Fizi kuri iki kibazo, ntibyadukundira. Gusa Didier Numbi wa Numbi, umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya Mulongwe, avuga ko mu kwezi kumwe abantu barenga 90 aribo banduye kolera muri iyi nkambi. Inakuwa karibu mwezi mzima tumepata shida ya kolera umu mukambi. Hashize ukwezi dufite kolera mu nkambi. Ku ikubitiro yafashe abantu 2 irakomeza iriyongera, none igeze ku bantu barenga 90. Muri ibyo bihe byose inzobere mu by'ubuzima zirimo akarere k'ubuzima ndetse n'abandi baterankunga barimo Croix-Rouge, Haseri, Caritas, UNICEF, CNR ndetse n'impunzi twarafatikanyije mu kurwanya icyo cyorezo. None cyatangiye kugabanuka kuko mbere yo kuwa gatanu abantu banduye ari benshi. Kuwa gatanu nta muntu wanduye, kuwa gatandatu habonetse umuntu umwe. Mu rwego rwo kurwanya kolera, uyu muyobozi avuga ko bafashe ingamba zirimo kubuza impunzi gufurira no gukoresha amazi y'umugezi utambuka mu nkambi ndetse no gukurikirana impunzi ziba amabati aba yubakishije imisarani. Usibye iki kibazo cya kolera, izi mpunzi ziri mu bihangare zifite zivuga kandi ko zugarijwe n'ibibazo birimo inzara n'uburaro butari bwiza. Twebwe badukuye mu Isange batuzana mu nkambi y'Umurongwe. Ibibazo dufise, ikibazo cya mbere dufise ni ikintu tutagira icyubahiro, kurarana n'abagore n'abana mu isare. Bagira inguvu baduha amaparasera dutume dushingamo n'ingando, ariko kurarana n'abana ntibibe. Mu kibazo kigira kabiri, batuzanye tuzi yuko baje kudukiza, ariko twabonye inzara kabisi igomba itwice, bahise baduta nk'uko umenga ntibatuzi. Muri inkambi ya Mulongwe iri muri teritwari ya Fizi irimo impunzi z'abarundi zigera ku 15,000. Muri ibi bihe by'imvura amazi akunze kubura bitewe n'uko ibipompa bitanga amazi bikoreshwa n'imirasire y'izuba. Umuyobozi ushinzwe kurwanya icyorezo cya kolera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Placide Welo, mu kwezi gushize yatangaje ko abantu 26,000 aribo banduye kolera mu gihugu cyose. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. Mukomeje kumva radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho tuze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murabizi iri mu rugendo rwo gutegura ihererekanyabutegetsi hagati ya Perezida w'icyuye igihe Joe Biden na Perezida watowe Donald Trump. Umuhango uzaba ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa mbere mu mwaka utaha. Ni ibihe by'ingenzi muri demokarasi ya Amerika nk'uko inzobere zibisobanura. Inkuru ya Salem Solomon w'Ijwi rya Amerika murayumva mu ijwi rya Temistokle Mutijima. I appreciate very much a transition that's so smooth. It'll be as smooth as it can get, and I very much appreciate that. Ihererekanya ry'ubutegetsi mu mahoro, umuco urambye, isezerano ry'igihango bikaba n'igice cy'ingenzi muri demokarasi ya Amerika. Nyuma y'uko perezida wa Amerika atowe haba ibikorwa byinshi mbere y'uko arahira.
iminsi 76 yo kuva ku gutorwa kugera ku irahira ishobora kumvikana nk'igihe kirekire. Nyamara urugendo rwo kuva ku butegetsi bumwe ujya kubukurikiraho si ikintu cyoroshye, nk'uko Michael Shakin wakoze mu rwego rw'igihugu rushinzwe umutekano ubu akaba ari umuyobozi wa gahunda zo ku rwego rw'isi mu kigo 14 North Strategies cy'ubujyanama mu by'ubushabitsi abivuga. Twifuza gukora ibishoboka byose ngo perezida agere ku ntego ze. Rero niba hari politiki ashaka kuvugurura tubimufashamo, tumubwira icyo tuzi tukanamusobanurira ibirimo kuba. Perezida watowe ntatangira imirimo mbere y'itariki ya 20 y'ukwa mbere. Icyakora imyiteguro ibigomba gutangira mbere cyane y'iyi tariki, nk'uko Valerie Smith Boyd wo mu muryango Center for Presidential Transition uharanira ihererekanya mu mahoro ry'ubutegetsi abivuga. So it is a tremendously large task, and the first thing that our organization ni umurimo ukomeye cyane, kandi ikintu cya mbere umuryango wacu wakoze ni ugushishikariza abakandida perezida gutangira gutegura urwo rugendo mu muhindo w'umwaka amatora azabamo. Birumvikana ko intego nyamukuru baba bafite ari ugutsinda amatora, ariko bakwiye no gushyiraho urwego rwihariye rusuzuma dosiye ibihumbi amagana, rugahitamo abantu baboneye bazabasha gushyira mu ngiro ibyo basezeranyije abaturage. Gushyiraho abagize guverinoma si umurimo woroshye. Boyd avuga ko myinshi mu myanya bisaba ko abayishyizwemo bemezwa na Sena, mu gihe inda bayijyamo bagomba kubanza kwigwaho ku mpamvu z'umutekano ibisaba igihe gihagije. Tubona ibihe by'ihererekanya ry'ubutegetsi nk'igihe cy'intege nke ku gihugu bitewe n'uko abategetsi bashyirwa mu myanya, abayobozi bakuru baba barimo kuvaho mu buyobozi bumwe. Hashobora kubaho ubukererwe mu kuza mu myanya kw'abategetsi bashya, kandi birumvikana ibyo ko bishobora gutera zimwe mu mbogamizi mu bijyanye n'itumanaho cyangwa kumva amabwiriza n'inshingano. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite umugenzo w'ihererekanya ry'ubutegetsi mu mahoro umaze igihe kirekire kuva wabaho bwa mbere mu 1797. Icyo gihe George Washington yahererekanyaga ubuperezida na John Adams wari umusimbuye. Boyd avuga ko umuziremezo w'ihererekanya ry'ubutegetsi rikozwe neza ari itumanaho n'ubwumvane bisobanutse kandi bikozwe neza. Ihererekanya ry'ubutegetsi mu mahoro ryakozwe neza, naho ikipe icyuye igihe nifashe inshingano bahanahana amakuru ndetse bagakorana bya hafi mu kurinda igihugu n'isi yose ibyago bikomeye. Shakini washimangira ko amaherezo demokarasi ikora neza ariyo y'ingenzi kuruta kureba ngo ninde utsinze amatora. Kugira ngo demokarasi ikore buri wese agomba ku rwego runaka kumva ko igihe cyose sisitemu ikora, sisitemu ariyo y'ingenzi gusumba we. Ubuzima bwa sisitemu nibwo bw'ingenzi kurusha kuba uwo ushyigikiye yatsinda cyangwa yatsindwa amatora. Kandi nibwira ko iyo ari yo mpamvu y'ingenzi mu mateka demokarasi y'Amerika yakomeje kuganza kandi igatanga umusaruro. Mu gihe igihugu cyitegurira irahira rya perezida utaha, urugendo rwo guhererekanya ubutegetsi rwibutsa abantu batagaragara bakora iyo bwabaga baharanira ko demokarasi ikora neza. Tusikilize sauti ya Amerika, ielewe. radiyo ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Intambara muri Ukraine yujuje iminsi 1000. Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yasinye amategeko mashya ya gisirikare agenga imikoreshereze y'intwaro za kirimbuzi. Diane Nininahazwe, iyi nkuru wayikurikiye wiriwe ariko? Wiriwe Thomas. Nuko bimeze biteze? Nuko Toma, izo ngingo zitandukanye ziri mu mategeko mashasha y'Uburusiya zivuga ko ico gihugu gifise uburenganzira bwo gukoresha ibirwanisho ruhonyanganda vya nucleaire igihe cose bwivuna ibitero vy'ibibombe bikomeye vya missile ballistique, zaba izo mu kirere, iz'indege z'intambara, izitagira abadereva zitwa drone, n'iziraswa n'imodoka z'ingwana. Ayo mategeko rero aratomora Thomas ko igihugu kidafise ibirwanisho vya nucleaire cihenze kigatera Uburusiya gishigikiwe n'igihugu gifise ivyo bigwanisho canke cahawe ivyo bigwanisho, Uburusiya buzofata ko bwatewe n'ivyo bihugu bibiri. Uburusiya buvuga kandi ko bufise uburenganzira bwo gukoresha ibirwanisho ruhonyanganda igihe cose hogira igihugu na kimwe gitera umubanyi wacu Belarusiya. Perezida w'Uburusiya ahinduye amategeko y'igihe igihugu ciwe cemerewe gukoresha ibirwanisho ruhonyanganda vya nucleaire umunsi umwe gusa
nyuma y'aho perezida Joe Biden asigaje iminsi mike ku butegetsi bwa Amerika ahaye Ukraine uburenganzira bwo gukoresha misile za Amerika zirasa kure ku butaka bw'Uburusiya. Amerika muribuka ko yari yaranse ko misile yahaye Ukraine zikoreshwa mu bitero ico gihugu gikora mu Burusiya kubera ko Amerika yavuga ko yanka ko intambara iri hagati ya Ukraine n'Uburusiya itandukira ahandi. Itorokanizo ry'amakuru y'abanyamerika AP ryabajije Dmitry Peskov avugira leta y'Uburusiya nimba Perezida Putin yasubiyemwo amategeko agena ryari Uburusiya bwivuna bukoresheje ubumara ruhonyanganda bwa nucleaire kubera uruhusha Amerika iheruka guha Ukraine bwo gukoresha misile zayo mu Burusiya. Yishuye mu mvugo ipfobetse avuga ko isubirwamo ry'ayo mategeko rije hageze kandi Perezida Putin yari yaripfuje kuyahindura kugira ngo ajane n'ibihe igihugu ciwe kirimwo. Dmitry yavuze kandi ko Urusiya bwahinduye amategeko agena igihe cyo gukoresha ibirwanisho ruhonyanganda birimwo ubumara bwa nucleaire kugira ngo bwumvishe abo bwise abansi babwo ko bwiteguriye kwihora igihe cyose butewe canke inshuti yabwo itewe. Mu gihe intambara y'Uburusiya na Ukraine yakwije imisi igihumbi, Thomas nk'uko wabivuze, kuva itanguye uno musi kwa kabiri, ivyo bihugu uko ari bibiri vyasohoye amatangazo yemeza ko bibwirizwa kubandanya intambara. Uburusiya bwavuze ko imfashanyo ibihugu vyo mu burengerazuba biha Ukraine ataco ibubwira. Bwagize buti izo mfashanyo ntaco zica ku bikorwa vyacu vya gisirikare, bizobandanya kugera dushitse kuco twipfuza. Ku ruhande rwa Ukraine nayo yaciye yandika itangazo rigira riti tuzobandanya kwivuna gasomborotso k'Uburusiya, ntituzoyihebera. Igisirikare c'Uburusiya kibwirizwa guhanirwa amategeko mpuzamakungu kiriko kirahonyanga. Thomas Kamirindi, nuko vyifashe mu y'Uburusiya na Ukraine. Ye mbwira abatwumva ko misile ballistique wavuze mu nkuru yawe ni misile zirasa kure cyane. Hanyuma nyine nanone Ukraine nayo wabivuze ko Perezida Biden yemeye noneho ko ishobora gukoresha intwaro za Amerika, intwaro Amerika iha Ukraine, Ukraine ishobora kuzikoresha kurasa mu Burusiya. Yatangiye uyu munsi koko yarashe bwa mbere, si byose? Ego Thomas, yarashe ubwa mbere, turaza kubigaruka ko no makuru yacu ari imbere, tuza gucesha ku mbuga ngurukana bumenyi zacu zitandukanye. Urakoze cyane. Urakoze cyane Diane, kandi umunsi mwiza twese. Mukomeje kumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ahangaha rero niho iyi nkuru niyo dushorejeho amakuru yacu. Mu kanya ndababwira ingingo z'ingenzi zari ziyagize. Mu Burundi, Orucom ni ishyirahamwe ryishinze kurwanya ibiturire no gusesagura amatungo ya leta, ryemeza ko ibiciro bihanitse cyane bikabije. Ivuga ko mu bibitera harimo ubukene bw'amadovize, ni ukuvuga amafaranga y'agaciro mvamahanga. Ifaranga ry'u Burundi naryo rigenda rikomeza guta agaciro kurushaho. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ugiye guha ingabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique andi mayero miliyoni 20, ni ukuvuga amadolari arengaho gato miliyoni 21. Muri Somaliland, umuyobozi w'ishyaka wa Dami ritavuga rumwe n'ubutegetsi Abdirahman Abdullahi yatsinze perezida ucyuye igihe Muse Abdi mu matora yabaye ku itariki ya 13 y'uku kwezi. Somaliland ishaka ko amahanga yemera ko ari igihugu cyigenga, yitandukanije kuri Somalia mu 1991. Naho abarundi barenga 3,000 bari mu nkambi y'impunzi ya Mulongwe mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafite ikibazo cya kolera. Mu gihe cy'ukwezi gushize abarenga 90 baranduye. Nk'uko nanone mu kanya twabibabwiraga na Diane Ninazwe, intambara yo muri Ukraine yujuje iminsi 1000. President Vladimir Putin w'Uburusiya akaba yahinduye amategeko agenga igisirikare kirwanisha intwaro za kirimbuzi, ni ukuvuga ibyo bita bombe atomike mu zindi ndimi. Yashyizeho rero amategeko mashya avuga yuko ashobora kuzikoresha biramutse bibaye ngombwa. Urebye ni nk'igisubizo cy'icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo kwemerera Ukraine kurasa mu Burusiya n'intwaro Amerika iha Ukraine, kandi nazo zirimo izirasa kure cyane. Maze rero banywanyi b'ijwi rya Amerika, mbashimiye cyane rwose ko muri bamudatenguha.
radiyo yanyu ijwi rya amerika nk'uko mubizi ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com, youtube, facebook, voa radiyo yacu. Umugoroba mwiza, murakarama.